kuko ndaje bano bindi ukuntu usanga bameze kare kararushe uba hageze ararusha ni naco gituma nashitse ngaha kukurondera aguma aryamye aguma nagakopo aguma aciragururute kurya umukobwa afise inda y'agasamo nawe ne nikameze vraiment il faut que bimube ku abona ndazi kandi urya ano muntu akazova mu giya situation ko ndakene ndamubona kugenda muko kigano ndamubwira uko je hagize aho hantu ndakubwira amajambo wonyene uvuga ati ego umudada turahuye arambwira ikintu kuko ndazi hageze ajya hano ati umukobwa aratwaye inda ametswe Hello les fans do INYISHU media kuri mikoro na nice behind camera mukumwe na Benisha. So guys aho muherereye hose good morning canke good night bivanye naho umuntu wese ari uno musi turacari ava meditogini wacu turacari mu gitondo numvise umuntu andona bwati nice ndagukeneye bora ntuni no muri biro yandonde yasenga muri bwati nice ndakwinginze ndagukeneye bwati unkeneye iki kandi jewe namaze kwiyemeza ikintu canje cyose kigenda imbere ya kamera cyo ushaka kumbwira cyose mbwira nate kamera bwati nice kora ibyo ushaka me tuvugane na wowe uyu mudada turi kumwe ngaha ndazi sindamuzi namwe ni mumuzi ubwa mbere tuyaze ibintu okay Jojo defense avati yuko yitwa Jojo wandonde uvuga ati wipfuza iki ko sinakumenye se avuga ati uyu no wonyidondora wanyifuza kwiki jewe naje kukurondera kugira tuvugane ndafise ikibazo ca musazanje Mbanzu rindire Jojo urabona office ubwati ndafise ama problem yo muryango singo kubyembera kamera sibyo ubwati ndafise ingwane ya musazanje ugenda pembeni mukayaga singo ngo bize ngaha kubera ko washingwa ati ndabizanye imbere ya kamera na murondo mumenyesha makuru nice kugira ndamubwire what is this ni kubera iki ni kubera mbona ari wewe washobora kubimfashamwe kuko je narabuze ingene no gikora nshashima kuza kukurondera kugira ushobore kumfasha ushobore dufate sinzi ni okay nagutahuye so ndakubwira ati jeje ntugire so tubwire batwitwa INYISHU media turi yumva izina ryacu niryo bikorwa byacu okay mbwira problem yawe nyamba mfishoboye ndagufasha atabyo nshoboye ndakubwira ati ntabyo nshoboye icari kinzanye ngaha narabonye wewe kuri umumenyesha makuru kandi mbona kuri umukobwa mugenzanje ndavuga ati noza kukurondera kumbure ikibazo fise wokifashamo ni naco gituma rero naje kukurondera kugira ndakubwira ico kibazo fise nakubwiye ko ari kibazo ca musazanje nagomba ndaguhanuze numve ko wofasha ukampanura ukambwira ati bigenzuku canke ukanshikira iyo ntashoboye gushika Okay jeje ndiko ndakumva kandi ko ndagutahura uri kuraza so mbwira ati yuko ufise problem na musazawe i problem nyabaki kibazo nyabaki yakugiziki yabayiki iniki problem oya ntidufitaniye ikibazo je na musazanje ahubwo musazanje ni wafise ikibazo n'umusheri we bakundanye hama murazi ivy'urukundo ingene bitera bihindagurika naco gituma naje kukubwira ati musazanje afise ikibazo iki musazanje bakundanye n'umukobwa mu nyuma amaze gukunda n'umukobwa urazi urukundo ko ari hatari bahavana barashika baratwazanya inda mu nyuma amaze gutwazanya inda musazanje numva ngo yameze nk'umwihakana hama rero uwo mukobwa bakundanye aca atwagwa n'agashavu aca afata yanda ayita kuri musazanje icashikanye ngaha rero nuko musazanje mbona arushe narinje kugira umfashe kugira ndabingene noshikira urya mukobwa bari bakundanye okay ntaragira kure kumenga ibintu ko ndibuka ushitse kumwe kijya kigano nabonye ntare yakoresheje urya mudada ni urya urya mudada numvise ngo yafashinda ayimusa nurya nyene wakushitse kumwe ko urya mutipe ni musaza wawe wewe ni musazanje mana we ariko Jojo ndibaza urya mudada nta makosa afise nta kosa afise kuko naho mbwiye ati ngo nahise ifashe iki n'iki numva ataco no gufasha kuko je cambere ndo umuntu nkunda avuga ati ndiko ndaharanira agateka k'igitsina gore k'umukobwa kuko nta kuntu urya mudadaga ati ndafise inda yawe akugura umutipe ubwo ati ko ndazi yuko twapomporanye ndazi yuko twabikoze ucuvuga ati ngo no wihakane nyamba uwo mutsi uharira nje no bigukorera n'ukuri yego birumvikana ni naco gituma nashimye kuguca ko wewe kuko nyimba woshobora kunshikirira urya mukobwa tukavugana kugira numve ko twokumvikana akagirira imbabazi musazanje nayandi ho umwana
amwibarutse tuzomwemera nta kibazo. Okay, urumva ushize kumbwira ati ko nahise ndikunda kuronda kugirane umpuze no rya mudada. Ariyo kintu nakubwira abada turahura na problem nyinshi. Hari ikintu maze kubona n'umudada kuko ati yuko jewe ndageze situation ndageze muri etape mvuga ati ndikunda kurayinda. Aragiye arabwiye umutipe bakundana ndafise inda yawe uravuga ati no sindakwemereye. Uragiye wasura shakashijeho mwara mukundana bose ukagira ukapropose kuba ati je ndafise inda yawe bose bakakwankira. Ugaca wica kuba ati mama muhira bazonyirukana bizomerwa kunuko ubuzima bw'umwe mpindukane ndaheba ishuri sinduswa school umva urimvira bije ni nkushika kujya etape kureyinda. Rero nyambo uvuga ati uwo mutura hari abatipe bameze kure fanse uvuga ati uko umuntu afise inda yawe ugumogira akana kose wihakane bintu nk'ibije naje no bikora. Okay, umbwira ati ndaguze rya mudada je sinzi ko naguza kuko ndazi naho umbwira gute nta kintu cyo muhinda kuko nta kuntu atagerageje nta kuntu atageje kumubwira sinzi ko kwemera n'ukuri. Naco wo kifashamwe kugira ndamushikire bizokwanke basi twabonanye no rya mudada. Okay, je nta soto gwa twitinyisha media nzogerageza ngirente ndaguhuze bikunze none umunsi ndamukurondo rya mudada mbwire ni muhure ariko dayo umusaza we n'umuntu ushitse gusubira ko sibyo kandi ugaraba ugasanga abantu mwishi mwicaye mu rukundo ndagukunda akaguseza ibintu byinshi ariko shikamyo etape twarinda atanga ukuntu menga uri gitope atanga ukuntu nk'umuntu menga nta gaciro ufise kubera iki abantu bameze uko. Nanje nico gituma musaza nje yarashikiriye arambwira ati dada raba usabira imbabazi ubu naremeye. Umva agiye kwemera kubera iri kuri we arabonye igitsina gore ukuntu bahangayika bafise inda arabonye ukuntu mana ago iyo yivyara gatera igisako akuvuga uri kibeje sojo jono gire problem hawashitse kuri nyinshi media niko kazi tuyemeje niko kazi kacu ndagerageza hasi no hejuru ndagerageza vraiment ndamviza hakumbwira umusaza wembe kujya bimwita gute bamwita wacha waseme bati hayike ngo ndakuvuga ati acha waseme gyo zira nabwo ati narakumvise mese bwo ati ndagizera nje urabati ndakobati bati tinagiye ko rikurikirana cyangwa bazobwire ubamereye gute kuko ndaje bano bindi ukuntu usanga bameze kare kararushe ubahageza ararushe ni naco gituma nashitse ngaha kukurondera aguma ryamye aguma nagakopo aguma cira gururute kurya umukobwa afise inda y'agasamo nawe ne nikameze vraiment il faut que bimube ku abondazi kandi urya ano muntu akazova mu giya situation ko ndakene ndamubona kujinda muko kigano ndamubwira uko je hagize aho hantu ndakubwira amajambo wonyine uvuga ati ego umudada turahuye arambwira ikintu kuko ndazi hageze ajyana ngo ati umukobwa aratwaye inda ametswe gahanga urati umudada ahangayitse 9 mois amezi 9 nta dina pamperse wowe uri umupapa wati niwe wabiteye ntuzi n'umwana ukunabayeho nunzi umugore wanje keneye iki nunzi ryo mukobwa wase vuga ati ko base sindamukunda wereka basikunde kiya kinafise mu nda sibyo vuga ati kunda basujya mwana vuga ati arafise ikintu ciwanje rika nkunda ico kintu abahongo zumva bikiri wati muri kose muri boyfriend ndagukunda akagwazinga ibintu byinshi akagusezeranya ibintu bitandukanye kandi avuga ati umusaza bazokwiga kandi akeneye yuko jenda nagira nzagerageza ndabahuzana n'urya mudada muyivuganira nk'abakobwa kandi anje ndakeneye kwinani hepritare uduhuze nande uduhuze n'urya musaza weje tuvugane ambwide ndamubwira impanuro kandi ati akazova urya mudada ukamwerewesha mukavugana nk'abakobwa akagutahura shangira kumufasha sinzi ndabivuze gusa yamufasha kandi urya musaza ndazi akazova mu ico kibazo ngira igitsina gore girenga avuga ati respect mama rengana muvyeyi irenganire mukuga kwera iki yarabici bavuga ati aha hantu arabona yuko bega waramaze kubyara ego je ndafise umwana narumvise igise ingene kibabaza narumvise ingene natwaye indi ingene bibabaza naco gituma nanje musaza nje hageze numva ubona ubwo gusa jewe ico no gusaba kimwe gusa ugira igihamba igikomeye tubonane n'urya mukobwa hama musaza wanje ndazi uzomubona sawa rero ndakene musaza we ndamubone ndamujyagishe ahubwo je barabasha kuvaza banone nase maze kubyara bati kujina maze kubyara ariko uragwati kukuntu nubaha igitsina gore ukuntu nubaha abakobwa mana we ariko bateye ngo ati ngo nasi nyamba ngo ari byo bigiye oyisyasi beriko sijyo ndiko ndigiye ko gati gateka ko mukobwa vraiment aba mama bose ahantu buri respect vraiment ndakunda ikintu cita mama kuko ndibuka musi umwe mama yambwiye ati nice iyo nkuzi ndumva ndayibage nice mperekeza kubyara ndagenda ndamuherekeza bien ndaherekeza mama kubyara hewe sinzi ukuntu azuherekeza ibintu kubyara ko cagenda
ahantu bakamuryamika ahantu je ndicara uku numva nshaka gupisa cyenda genda gupisa sinzi ugiye gupisa uku aha pembeni niho maternité yari ndiko ndarengana mbona umukobwa ari karibaruka ndabibona ku live ndavuga ati mana we ndavuga ati mana guhera uwo munsi guhera iyo saha ndavuga ati respect ndavuga ati respect igitsina gore n'icyubako respect umuntu cyitwa umukobwa vraiment kandi ndakunda vraiment abakobwa ati ndatwayinda hibyare apana ngo ati ndatwayinda ni wowe witubwo ati ndumukobwa niwe bakoko kandi je ngo umangire situation ibintu batagwa kuvyumvira umuntu je umudanza so gukoresha ikiganiro nkamva rikambira ibintu bidapasa ikagusuzugura igitsina gore umanzindagira sinzi ndakubita Goma ngiri sinzi ndagira nzi ndabakubita so Jojo Linzira ndamukuronde kandi no musije ndaziye inyishu media ndamuronse urya mutata mujyage nk'abakobwa kandi akeneye ko muyaza muyaga muhuza so my best cameraman Benisha nzimize kamera ngire ndamurondera umutata bayage na Jojo